abantu binze mu buzima bwacu bakarwina ubuzima bwacu. Ukaza kuraba kuva umunsi umenyana n'uwo muntu nicyo gihe watanguye kugenda ushita. Hakaba n'abandi mumenyana uwo munsi mumenyana ugatangura kugenda uri kuraduka kubera ko ivyo mutabibera amaso. Listen, nta mwanya mfise, ariko muri kimwe Imana izohanira Satani nuko Satani yabaye umuntu akora ama transaction, yabaye umucuruzi. Ibicaniro ni platform imwe yo gucuruza mu buryo bw'imhemu. Ndabasigurira igituma. Umviriza. Umugisha wa Yakobo ntiwari destine kuri Yakobo, ariko rivuga ngo yarawivye. Ivyo ari kuja kuri Esau ni Yakobo yabitwaye. Hanyuma ariko kintangaza, Esau agiye kwa papa wiwe. Papa we Isaka yamubwiye ngo nahejeje kumuhezagira. Asarambaze nta kintu usigaranye. Yamubwiye nta kintu usigaranye. Muriko muranyumva? Raba kino kintu. Satani nta mugisha wiwe afise. Satani aramurasoma yahezagiwe. Murasi kintu akora, Satani ariba. Cyo babirivuga ngo nta kiri kizana igisuma atari kugira iki, atari kwiba, kwica no gutikiza. Yesu akarifya Satani nk'umusuma kubera ko ari umusuma. Isaha baza kumuyoboka, izaba mushikanira ibimazi n'ivyo abayivye babandi bari inyora mu bwami bw'Imana. Njye namaze kurabwira abantu ivyawe reka kumuri kurabivuga, ivyawe reka kumuri kuravyandagaza. Ibi bintu vya social media ni ibintu vyaje kugira ngo bisamaza abana b'Imana, ariko Satani yikorera akazi kiwe. Kuko uyu munsi umuntu akene kuja kurondera umufumu, akene kumenya ivyawe, aza kuri status yawe, aza kuri profile yawe, aza kuri Facebook yawe, hari ivyo akuraho. Agasobona uri kuraryoherwa ngo madamu yasamye, uramuhaye information yakere, kuko ikintu bakeneye ni ukumenya ibiriko birakubako. Cyo abantu kuvuga ngo nta makuru mashasha, il faut se méfier. Amakuru mashasha nuko Yesu araganje. That's all. Babishakira iki? Listen, kirese. Hai. Musumwe muheme yararambaza. Nagiye gusenga hano. Arambaza, mon fils, ndashaka kwishuri. Nibahe bantu bangana gute abantu bagufise? Ico kintu carentriza ubuzima bwanje jiskamena. Vuga wow, uyu umuntu afayiga. Arambaza, nabahe bantu bagufise? Ushatse kuvuga Imana, nabahe bantu bakonta kuri wewe? Nabahe bantu bumva ko uko biri kose ico babakira baza bidirija kuri wewe? Se gusanga ni benshi. Sarumva arambaje ngo nawe abufise, wewe ufise apana bo bagufise, abufise nawe ni bangahe? Narabaye shoki. Tugendana amagugu y'abantu mugabo abacu si benshi. Saramaza ntushase kumbwira iki? Arambwira ati listen, muratakaza umwanya ku bantu b'ingenzi, abantu baba touriste bakabatwara ivyanyu. Abo namwe mukeneye ntimushobore kubakora ivyo babakeneye ko. Arambwira ngo ndashaka abo bantu ufise, wewe ufise apana bagufise, abo ufise ubashira ahantu, ubasengere ku murango no mwijoro, ubatelefone ubandikire, ubaheke, kuko nabo baraguhetse. Mugabo si bose uhetse baguhetse. Ico gituma twama muri ruyenge rudahera. Umuntu araza gutwengera. Hari umuntu yariko ndafasha arambye umuroga batarabimenye. Yabwiye ngo ukari mwe murakeneye avance y'inzu, ataraba kuva baye amafaranga iyo avance n'uyu munsi ntibarasubira kurenza kuriha avance y'inzu aho bagiye hose kuyivamo. N'umunsi bambwiye ati umviriza dusengere nubiranse ko tuyivamo. Kubera iki? Yarababusha. Nambwiye ntumviriza, Imana iragororotse. Bararonse medium, bararonse ikintu ciwawe. Siriko muriko muranyumva, baragufise. Uyo munimbuke ayo mafaranga mara yarije ati kandi turayaronka muga tugasanga ntayo tugeze tumu. Namwe ntumviriza, imbere yuko muyokipa yandi madeni, rondera amafaranga yo muntu muyamusubize, parce que murafise ciwiwe iyagenda naho yoje imbere y'Imana havuga ati none bamfitiye amafaranga yiwanje. Imana iragororotse izo curubanza. Muriko muranyumva ndabingi babantu b'imhemu
yawe kugenda wumva yene ngo kamwe ifa kuryoherwa sinavyanse kuryoherwa uri kuryoherwa kwande uri kuryohererwa nde ko ari umuntu akubonye utwenze gusa ivyo vyonyine ndanu ngo nibisonga biriko biramucumita uyu mwami Mesha arahagarika gutanga ubwo yari asanzwe atanga hamwe ndabutanga nkandi nta kindi listen igihe cyose ubonye ikintu wari ufitiye droit kitabaye nta kindi ni ntambara turi kumwe nageze kwabwira ikintu kimwe nutagwanira ivyawe uzobitakaza iyo ni principe biblique if you don't fight for what you want don't cry for what you lose nuko bimeze uyu munsi narabwiye Abrahamu ngo abana abo mu rugo rw'ibiwe yari yabatoje kugwana niba yagiye gutabaza Loti n'umuryango wiwe abaho ubigishe kugwana muriko muranyumva umwana urungitse nuvuga ngo agiye kwa tante ngo agiye kwa oncle agiye kwa kuze kwa kuzini uyu munsi baza bari amashano ariko birambabaza ukungene byose turabibona nga nta kintu kimwe tugira dukora wa muri kurumva bishwe n'amashano wa muri kurumva bari amashano mugabo n'uyu munsi uri yazarda ukagenda ahantu utazi ngo mpinyama tuzorya icica ntaco kizotugira sawa ariko Imana yavuze ngo tugende nk'imbura bwenge yavuze tugende nk'abanyabwenge iyo nyamuteye iri yaho hantu utazi bigutwaye burega nk'umuntu wanavyandura no kuri poanye ntaco ivyo utarondeye n'amahoro ngapara ivyo ugiye kurondera umvirize tugeze ku murongo w'indwi umanza araheza atuma kuri Yehoshafati umwami w'abayuda ati umwami w'Imowabu yamugararije ati mbega wo kwemera kumutabara ukajana nawe kuja gutera Imowabu aramwishura ategome muzojana ko yari umuntu w'imwemu yumvise intambara avuze isi ndayigisha turajana umviriza utiwe numwe nawe uti n'abantu biwe nibo biwawe komeza uti n'amafarasi yiwe niyo yiwawe Yehoramu arongera aramubaza ati muzodugana iyihe nzira aramwishura ati muzojana inzira ica mu bugaragwa bw'abanyedomu donc baciye mu banyedomu vuga ko n'abanyedomu nabo bateza kuba aba ariye babo baciye babo batatu babaye abasamariya abisirayeli hamwe n'abanyedomu ubwami butatu nuko umwami w'abisirayeli aragenda ono umwami w'abayuda n'umwami w'abanyedomu baca hiziguye maze bagenze iminsi indwi mu nzira ingabo zibura amazi bo n'imyumbu zibakurikiye ziremetse intekera zabo maze umwami w'abisirayeli aravuga ati tubonye ibara uhoraho yadukoranije turi abami batatu batugabura amaboko y'abanyamowabu ubwa mbere mbere cyo umenya cyo wose umugambi w'Imana ko ugaburwa amaboko y'abansi bawe amen icyatuma vyiyumvira muvyumvise icyatuma vyiyumvira yari umunyamubiri aravuga ngo uhoraho yadukoranije nga turi ubwami butatu kugira ngo tugabure amaboko y'abanyamowabu mais c'était pas icyumviro cy'Imana Imana umviriza nta musi n'umwe dohererwa kunanirwa kwawe iyo unaniwe Imana irababara ngayikabara ataciri bukore nka Eva yagiye akavugana n'inzoka hanyuma akagera akamura icamo Imana ivyakunze ngene yentervena parce que ntiyari ifise protocole nta gicano yari ifise ishobora kumanukirako muriko muranyumva komeza wumvirize Musa ico shaka 11 Yehoshafati arabaza ati mbega nta uvugishwa n'uhoraho yoba ngaha ndakunda kintu babonye bageze ahantu ibintu bitariko biragenda nkuko byateza kugenda umvirize yecu yambe Yehoshafati yabaza ati mbega ngaha nta muntu avugishwa n'Imana hari mani maza turakeneye Imana igihe cyose urabona hari ibintu biriko biruma hari ibintu bitariko biragenda urakeneye gusikuza Imana urakeneye kubaza bisukuri cy'Imana ivuga kuri iyo situation reka kubyentera tugushaka siguza Imana Yehoshafati avuga tugeze ahantu turabura amazi tugeze iminsi indwi ibicwazi byacu ntibigira amazi ingabo zacu ziranyotewe eske tuzoja mu rugamba rwo kurwana n'abanyamowabu atama
mazi dufise. Ako kanya Yehoshafati aravuga ngo ngana uvugishwa n'Imana atubariza Imana icyo gukora. Ako kanya ngerageje kwantisipa basabwa ati Elisa asigwa na Eliya ari ngaha. Ako kanya Yehoshafati nimumuzane atubwire icyo Imana ivuga. Haleluya. Ako kanya Elisa araza mugabo yanka kuza. Ubwa mbere yase kuza aravuga ati niza kwera Yehoramu uwo ndasikara umunyamubiri ntacyo duhuriyeko nabandanye mwani majambo ariko avuga kintu intambara z'ibicaniro ntuzishiremo abanyamubiri. Iwe mpiko ari we wese Elisa avuga tumbiriza kubwa Yehoramu siza ujya mupagani ujya senga ibigirwamana ujya kora ibyo ba Yeroboamu bakoze siza. Mugabo tibuka ko muri yo alliance harimo Yehoshafati. Mufata kubwa Yehoshafati nta kumdafata risk. Mugasarasaba ikintu kimwe. Haravuga ati umviriza ni mundondere umuntu azi kuvuza inanga mumunzanire. Ntiyashobora avugishwa. Ahango ndabwira ikintu kimwe. Babantu mukunze urumva harimo naho nguraza ndakubwira ivy'Imana ikirambira kuri wewe. Umuntu ntiyanasenze. Urumva? Elisa ari umuprofeta akomeye. Muga kugira ngo yiconnect yabanje akenera umuririmbyi. Yabanje akenera umuntu ashobora kubanza gucana igicaniro cyo guhimbaza kugira ngo yiconnect nk'abaririmbyi. Icyo mukora si ikintu gisanzwe. Burya namwe muri ku gicaniro kandi igicaniro cyane kirakomeye cyane. Nimaze muzane umuvuzi w'inanga. Muri ko Dawidi bamuzanye kugira ngo adeliver Sauli imwe mu mbisaba zamujeko atavuze acuraranze gusa. Haleluya. Hano tuvuga ikindi kintu. Ibijaye n'ama music mumviriza. Indani birimwe mpemo. Koce ngo harudusiro ngo tunsinzizaga yemwe. Ngo yo ngo to kuri deuxième chaîne. Bene data. Ntuziyo badukuye uzosinzira mugabo no mu mpemo sinzire nyene. Muri ko muranyumva. Ikintu cy'umuziki ni ikintu gikomeye cyane. Isura amatwi nabwira abantu barimba ngaha. Apana ko batumira hariho hose. Washaka kugenda ukazimira kandi ugatuzimira ko. Ngo vraiment ngo nibisanzwe kurimba n'umupagani. Ngo yasabye ngo tugere gospel. Sha ni Imana yakubwiye. Kuko umwese arafisa ahantu apwiza amasuruse yiwe. Ndabasarishe gatowe. Tukiri ngaha. Genda mu Migani 5 ku murongo wa 12. Imigani 5 ku murongo wa 12 na 13. Turasoma mu izina rya Yesu. Imigani 5 ku 12 na 13. Ukavuga uti utewe ngo ndanka guhanurwa n'umutima wanje ugakengera guhanwa. Sinumvira ijwi ry'abigisha banje. Komeza. Sintege ugutwi abampanura. 14 genda kuri 14. Nari nshigaje gatoya. Ngahetura ibibi byose. Mumvirize. Nari nshigaje gato. Ibibi byose nkabihetura. Kubera ko bacabivuga kuri 16. Kuri 16. Mbega imigezi yawe yosabagira hose. Soma 15 gato sorry. 15. Unywa amazi yo mu isoko yawe wiharije. Amazi yo ku isoko yawe wiharije. N'amazi atemba yo mu iriba ryawe. N'amazi yo mu iriba ryande. Ryawe. Apana ry'abandi. Ryawe. Mbega imigezi yawe yosabagira hose. Muriko muravyumva. N'inzuzi z'amazi zosabagira mu nzira. Mwavyumvise. Mwa ku migezi yawe. Ibitani vyawe ntubigire confiance. Abakujana barafisa amasusa. Umwe afise susa prizamo. Nujya wita umuhanuzi. Suzuma neza ko vyukuri ari umuntu w'Imana. Kuko ubuhanuzi bwe apana ubuhanuzi mu bwa prophecy. Conseil mbi irashobora guprima hejuru y'ijwi ry'Imana. Iki ni bacumvise. Conseil mbi inama mbi irashobora kuruta ijwi ry'Imana. Muzi cyatumye Dawidi ahunga ikirimba agahunga Abusalomu umuhungu wewe. Suko Imana itari yavuze yari afite ijwi ry'Imana. Mugabo yumvise ngo Ahitofeli yifatikanije nande na Abusalomu. Bavuga ngo Ahitofeli inama yiwe yari imeze nk'iy'Imana. Avuze ikintu bari mwuko Imana ikivuze.
ntushobora guhagarara mu nzira yiwiwe. Hari igihe inama ishobora kuruta ijwi ry'Imana. Cyo tuma puza ku masuruse yawe, nywa ku migezi yawe, hapana kuyabandi, nywa ku migezi yawe. Habaza kubira turazi ndakwereke, no jana makenga, kuko ibi byinshi bikora tuma benshi bananirwa batari kunanirwa. Iraba rero kino kintu Elisa ahamagaje, nihute gatowe, ahamagaje uvuza inanga. Ako kanya avugije inanga, Elisa avuga ati ukuri ko oraho agize. Atarababwira tubiriza, hari ikintu ngomba kumukora. Genda ku murongo, uri ku murongo wa kangahe? Tugeze kuri 11. Uri kuri 11. Yehoshafati arabaza ati mbega ntawe uvugishwa n'uhoraho yoba ngaha. Genda kuri 16. Aravuga ati uku ni kuhoragize. Wiki kiyaya ni mu gisataguremwo imigazo myinshi. Iki kiyaya gisaturemo imigazo myinshi. Kuko ari kuhoragize. Ukuri ko orahagize. Nta muyaga muja kubona canke ngo mubone imvura, ngo ari iki kiyaya kizokuzura amazi, munywe mwebwe ubwanyu, mushore n'ivyo mushoreye n'inyumbu zayo. Tegura aho bigiye gushikira. Ikico ndiko nakora. Tegura berso ugiye kwakiramo uwo mwana. Tegura valise ugiye kwakiriza uwo mwana. Tegura ikibanza. Icyabaye n'igiki? Uvuze yaca mubwira kuri 17. Kuko barakwafata none ibisoboka gute? Ayo mazi azobavuye he? Dusatura imigazo ariko amazi azobavuye he? Umviriza musi ngina cyavuga. Kuri 18. Ngo kandi vyose ikigoye kuhoraho. Ivyo sikigoye kuhoraho. Mbara umurero wandi ngo ivyo navyo uri kurabamwo sikigoye kuhoraho. Mumbarire uri ruhande yawe iburyo ni bubamfu. Uti ivyo navyo uri kurabona sikigoye kuhoraho. Haleluya. Uti sikigoye kuhoraho. Birashoboka kuba bigoye ku bantu ariko sikigoye kuhoraho. Amen. Imeze neza muri ko kibanza. Ivy'amadeni bikurabamo birashoboka kuba bigoye kubw'umuryango wawe, birashoboka kuba bigoye kubw'abantu ariko sikigoye kuhoraho. Niwumva Imana ikiravuga ivyo Imana ikubwira, menya neza ngo sikigoye kuri yo. Irashoboye gukora ivyo abantu badashoboye gukora, irashoboye gukora ibirenze ubwenge bwawe, irashoboye gusatura ijuru igatigitisha imisozi, ikagukorera ibitangaza utari witeze. Numva amen yani muri cyo kibanza. Ivyo navyo sikigoye kuhoraho. Ndashaka wibwira uti kinacho ndiko ndabamo sikigoye kuhoraho. Kumivuga umengo mufise intege, uti bindiko ndabamo sikigoye kuhoraho. Ivyo abantu bariko barankorera sikigoye kuhoraho. Vuga uti sikigoye kuhoraho. Sikigoye kuhoraho. Arashoboye gucizira hatagira inzira, arashoboye guteza amazi mu bugaragwa, arashoboye. Haleluya. Kukugira neza n'ivyo navyo sibigoye kuhoraho. Suvuga ngo sibigoye kuhoraho. Sibigoye kuhoraho. Kuvyara kwawe sikigoye kuhoraho. Sikigoye kuhoraho. Promotion yawe sikigoye kuhoraho. Narivuze ngo sikigoye kuhoraho. Ayo madeni agoye ku bantu sikigoye kuhoraho. Sikigoye kuhoraho. Iyo mariage ni afere ntoya kuri yo sikigoye kuhoraho. Kuba ngomuzo kubakana sikigoye kuhoraho. Sikigoye kuhoraho. Amen. Message muri ko kibanza. Amen. Message muri ko kibanza. Ibizano kuva muri confusion urimo sikigoye kuhoraho. Vuga ngo sikigoye kuhoraho. Cyane gose sikigoye kuhoraho. Haleluya. Sikigoye kuhoraho. Ariko ikintu urakene ko bitagora. Genda kuri 26. Tukiri ngaho. Murumva ko Imana iri kumwe nabo. Murumva ko Imana aho Musa avuga ngo kandi azogabura n'abanyamuwabu maboko yanyu. Mirongo 26. Omaze umwami w'umuwabo abonye ku rugamba rumusugereje, ajana ingabo 700 bitwaje inkota kugira ngo batwariranye. Babone gushikira umwami w'Abanyedomu, ariko ntibabishobora. Baraba ahantu ho bari febre, barabatse nitwoca kwa Yehoshafati cyangwa kwa Yerohamu, ariko reka duci kuri umwami w'Abanyedomu. Ariko naho nyene
kuko imana yaravuze ko atari kigoye, kuko imana yavuze icyumviro cyayo, kuko imana yavuze inama yayo. Hari abantu b'Imana turi kumwe muri kino kibanza, ibyo umugwanije agerageza gukora aza kubikora yacerewe. Imbere ko yumvira kubikora, hari icyo Imana yabasha kuvuga, hari icyo Imana yabasha gukora, hari icyo Imana yabasha kugaragaza. Misi yose biza bikurondera, biza tardivement, biza byacerewe. Muhammad ari muri kino kibanza. C'est trop tard. Umviriza, ubundi iyo reka nabwire ikintu kimwe. Satani reka nabwire ikintu kimwe. Nuko nyine nta bwenge agira. Simwe n'igituma cyangwa ngo yabe umunyabwenge, ntabwo ashobora kugira. Iyo aza kugira ubwenge, yari gukora ibishoboka byose ugapfa. Iyo agira ubwenge, yari kuyaranza uburyo iyo nda ayikurayo ikavayo hakiri kare. Ndiko navuga inda sinda yo mu mubiri, mugana bazikeneye mu mubiri nazo muzakire mu izina rya Yesu. Mutegwe igitutu n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Mwumva ameni yanyu muri icyo kibanza. Ndiko navuga inda yiyerekwa, ndiko navuga inda y'amasezerano, ndiko navuga inda ya destiny yawe, ndiko navuga inda ya kazoza ka, ndiko navuga inda y'umugisha wawe, ndiko navuga inda yo kwinjira mu muryango munini, ukwinjiza mu bikorwa bikomeye. Abo muryango batigeze babona, abo muvugana batigeze bakora, icyo utigeze kubona n'amaso yawe, ibyo tutigeze kubona amatwi yacu ngo yumve, bitigeze kuza mu mitima yacu, ibyo Imana yabiteguriye twebwe nibyo tugiye kwinjiramo. Amen. Yari muri kibanza. Iyo umunyabwenge yari kuyaranja uburyo iyo nda ivamo, ntigere umvu yarengeje. Ngabiriyo kandi umwana vrem hinge numvirize, dubu umwana acahema. Ndumva aracahema. Gerageza nawe umvirize, umve ko atari karakina. Gusa yatevye kuza mugabo ari karakina. Shaka bafu hasa. Haleluya. Nawe uri kurasugereza kameme kinazo n'ikintu ciza. Kameme biracariyo. Ntiwaguye. Ntiwabivuyemo. Amen meze neza. Ntiwabiteye umugere. Biracariyo. Ko bikiriyo. Reka dukoreshe rero amasento. Reka tudeclenche. Sivyo? Tudeclenche. Buri muntu tugomba tudeclenche. Genda kuri 27. Goma ndababwire ingene tudeclenche. Kuri 27. Bibananiye. Bigisiki? Bibananiye. Aya majambo yose muze murashaka karongo. Bibananiye. Ahitana umwana. Hinge gato. Bibananiye mu izina rya Yesu. Bibananire mu izina rya Yesu. Ibyo bariko barakora byerekeranye nawe bibananire. Bibananire kugutrasa. Bibananire kumenya aho uhagaze. Bibananire kumva isengesho ryawe. Bibananire kumenya amabanga yawe. Bibananire kukuzimya. Naravuze ngo bibananire. Vuga natwe bibananire. Bibananire kubyisha. Bibananire kubizimisa. Uti bibananire. Ndavuze bibananire. Harige baza ngo batangiriye hose. Bibananire kumenya aho waciriye. Amen meze neza. Urazi Filipo ntiyagiye mu gisagara yagiyemo atarize gufata ubwato, atarize gufata indogoba. Ijambo ry'Imana rimwe ngo ako kanya aranyika nyiro tuvari muri ico gisagara. Haleluya. Abari kumutangira ntibamenye yaciye. Bibananire kumenya iyo mugiye gusa. Bibananire kumenya iyo mwakuye abafiance. Bibananire kumenya iyo mwakuye akazi. Bibananire kumenya iyo mwakuye umugisha. Bibananire kumenya iyo mwakuye. Haleluya. Vuga bibananire. Kandi bibananire. Wowe utari kurabivuga ngira ni wowe ugiye kutugora mu minsi igiye kuza. Uti bibananire. Ngo birabananira.
ibyo bagerageza byose birabananira. Amen yanjye birabananira. Ndavugisha ku buzima bwawe bigiye kubananira kuzimya inyenyeri y'Imana hejuru y'ubuzima bwawe. Birabagiye kunanira kubazimya. Haleluya. Fasha gato dukuma karuru gato. Haleluya. Haleluya. Ninavuga ngo birabananiye uza wihakamo. Mama nimeze neza. Ibyo bagerageje gufuruguta, ibyo bagerageje gutekinika, ibyo bagerageje kugara bibananire. Bibananire kumenya ingene ifarasi yarampashije igiti cyo kumanipako. Bibananire kumenya ukungene ingumba yavyaye ndwi. Bibananire kumenya ukungene abagukoraniye abagiye hamwe kugira ngo bagutere wabasanzaje bagasubira inyuma mu nzira nzu. Bibananire umunsi umwe Farawo abwira abakirizi bitwa Sifura na Puwa, arabwira ati guhera uyu munsi umwana wose umuhungu azovuka mu Baheburayo muzose mumuniga, ariko ngo bubahe Imana baragerageza biranga birabana. Bagiye kugira inama babazanya kubera ko ibyatunaniye, kubera ko twagize iseka, kubera ko ibyatugarutseko, kubera ko ibyadusubiyeko. Haleluya. Iyo niyo titire y'inama bagiye gukora. Vyagenze gute? Analizo. Vyagenze gute? Kubera ko tutamukuye muri rurya rugo, kubera ko tutasubiye inda yiwe, kubera ko tutamwugariye kubera ko tutamwangaje, kubera ko tutamusuhuye, kubera ko vyatunaniye bibananire. Mpako kamo birabananiye. Haleluya. Nyeganyiriza uwo muheri wanjye yawe byabananiye, vyabataye kuwa amazi, vyabandushije inkomezi, vyanse. Ibindi vyahora bikunda, ibi biranse ko batuzimya, biranse ko batwugarira ijoro, biranse ko batwugarira imigezi, biranse. Mako kamo Farawo, listen, ugihagaze ku maguru yawe, Farawo arabatumako, aravuga ngo vyatunaniye. Twari tuzi ko ata mwana w'umuhungu w'umuheburayo azosubira kuvuka, ariko baguma bavuka. Vyatunaniye. Kubera ko vyatunaniye, nicyo kibazo uyu munsi bagiye kwibaza mu isi y'impuhemu. Kubera ko vyanse, kubera ko cyako turaronka network, kubera ko cyako turaronka connection, kubera ko kare vyaradukundira, kubera ko biriko biranga. Twari tuzi ko ari faible, twari tuzi ko tuzomuronka amajambo avuga, twari tuzi ko tuzomuronka biciye ku mugabo wiwe, twari tuzi ko tuzomuronka biciye ku mukoresha wiwe. Kubera ko vyanse birabananiye. Farawo arababaza ati habaye iki? Ngoma ndababwira habaye iki? Vyagenze gute kugira ngo nimubangire ko basubira kuvyara? Vyagenze gute kugira ngo nimuniga abana babo? Sifura na Puwa barishura.
ati abagore b'abaheburayo kazi batandukanye n'abanyegiputakazi. Erega abadebora baratandukanye n'abandi. Iyo vuga ndatandukanye n'abandi, ndatandukanye n'abanyegiputa, ndatandukanye n'abanyegiputa. Iyo abanyegiputa babironse biba bivanzemo umubabaro, ariko ibibazo we bize nta mubabaro bivangamwo. Umugisha w'Uhoraho uracungisha, nta mubabaro uvangamwo, nta mubabaro